mushinge iri shirahamwe Hagurukira indwara Mutualité santé kugira ngo abene igihugu bagira amagara meza byatumye muvyumvira cyo bari iki. Murakoze icyatumye twiyumvira rino shirahamwe kugira ngo tuvuze abene igihugu. Hariho abene igihugu benshi usanga bariho mugabo bafise kutamenya, aho usanga umwene igihugu agenda kuri farumasi ugasanga yagiye kugura umuti atagiye kwipimisha atabonanye na muganga, ugasanga mw'ico gihe ariko arafata uwo muti nubwo yagiye kugura ntaza kumenya konsekanse yawo canke ntaza kumenya iyindi ngaruka. Tweje twiyumvira yuko turi muri mituweli hamwe yoba ataburyo afise mugabo yaramaze kuba umunwanyi wa mituweli biroroha yuko akenyera kugenda kwa muganga bimwegereye agaca yivuza bakamufatira ibipimo bakamenya indwara arwaye bakamenya ahababara kugira ngo bice bimworohera bamwandikire umuti w'ukuri bamwandikire umuti utamutera ikibazo bamwandikire umuti umugirira akamaro. Mbega mukiraho nyene abene igihugu mugitangura uwo mugambi babumvise gute barawitaba bimeze gutuba? Murakoze abene igihugu bawumvise neza kuko ushima bana witaba n'umugambi mwiza cyane kuko akabijya twongeye ko nuko twebwe yaba umwene gihugu mutoyi yaba umwene gihugu mukuru uko bangana bose mu bungane bwabo canke mu busumbasumbane bwabo bategezwa kwivuriza hamwe ku bitaro bimwe atavyo kuvuga ngo uyu ni mukuru ngo uni mutoyi bose bakiyumva kugira ngo amagara yabo uyu bose agende neza kuko bose barangana. Muravye abene igihugu barashimishwa n'ingene uwo mugambi mwawuzaye? Ego cyane barashima kuko murabona ko abene igihugu twabibabwiye mu busumbasumbane bwabo ko bose bivuriza hamwe. Duhagurukira indwara Mutualité santé iryo zina mwatoye mwisunze iki? Iryo zina mu kuritora twisunze yuko ari Mutualité de santé communautaire Hagurukira indwara ni ishirahamwe donc ritagira ubibe na rumwe mu bene gihugu ni bose ni communautaire. Rero imaze ko ari communautaire nta mbibe nta muto nta mukuru bose bagisangamo. Mbega muzokorera ahi Bujumbura gusa canke muzokorera igihugu cose? Tuvyifuza ko dukora igihugu cose ariko twabaye turafata intara 10 nazi intara 10 arizo zizi tuko twakoreramwo harimo Bujumbura Hameri hakabamwo Rumonge hakabamwo Makamba hakabamwo Bujumbura hakabamwo na Gitega na Ruyigi hakabamwo na Kayanza na Ngozi na Cibitoki na Bubanza. None ko numva ko muzokorera igihugu cose ndumva ko ari nk'intara zose ubwo buryo buva muri mwebwe buva hehe murafise ababafasha kugira ngo mushobore kuzokwira n'izi ntara zose? Murakoze mu bisanzwe igihugu ni kinini ariko iyo abantu bagiye hamwe byose birashoboka nkuko ari icivugo cyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu bisanzwe mu buryo baravuzanya hagati y'abene gihugu tujye tubafasha kwegeranya uburyo tukabafasha ko bagenda ku bitaro bakakirwa neza ku mafarumasi bakakirwa neza ariko natwe muri Mutualité turafise akigoro kuko tugiye kubashiraho amafarumasi mwizo ntara zose ku buryo umwene gihugu avugwa akaronka umuti kandi akawuronka bitamugoye ndetse n'uwo bokwandikira umuti akawubura ishirahamwe rikoreragira utwigoro rutandukanye ku buryo uwo mwene gihugu uzomushikira bitamugoye. Mbega intara yose zofise farumasi ya Mutualité? Ego cyane intara zose muri intara hose hazojaho farumasi. Ubu muba mufise amafarumasi yabikorero twabo mukorana yo bari nk'ayahe? Ubu turakorana na farumasi Salama ariko no mu nyuma y'andi mafarumasi turiko turagirana amasezerano kugira ngo abene gihugu boroherwe. Mu mavuriro y'abigenga yoyo mwa miko murakorana yo barayahe ku buryo nk'umuntu afise yifitiye uburyo avuga ati jewe nshaka kwivuriza mu mavuriro kanaka nayo nyene yo muba mukorana yo barayahe? Nayo nyene turiko turabisaba mugabo hari aho bimaze gukunda hariho
nka hopitale Tanganyika Care, hakabaho na Bumerek, hakabaho n'izinye klinike zo ziserukirwa no kwa Davidi, arizo bita kwa Davidi. Izo nazo nyine two turagirana amasezerano, twibaza ko mu minsi iza hose mu bigenga tuzoba twagiraniye amasezerano kugira ngo wa mugambi twavuga yuko umukuru n'umuto bose bategerezwa kungana bice biborohera. Intambamyi muriko murahura muravye mu byo muriko murakora ari kuvuza bene igihugu, murazi ko indwara ari nyinshi zikenera uburyo bwinshi, intambamyi mugenda murabona nizi? Murakoze. Intambamyi dushobora guhura nuko hariho abenegihugu usanga bafise indwara zidakira. Izo ndwara rero zisanzwe zidakira nizo usanga abenegihugu bariko baradusaba yuko ahubwo twobafasha kugira ngo ziba arizo dufata mu minwe amasharge. Rero kumwe nabo ko turasaba uburyo canke nabo turasaba hirya no hino tudodora, nivyo twashaka ko twofata nini mu minwe, aricyo nagituma twafashe umugambi wa mbere uko abatwa aribo ya mbere hamwe n'abajya abantu aho nikora, kuko mu mitumba hirya no hino hariho umuntu usanga ataronka n'amahera 5,000 ku kwezi, mugabo ugasanga ashobora kuyaronka mu kundi, ariko kugira ngo yabike mu mufuko bidashoboka. Kw'ibyo rero abo nibo turagerageza kugira ngo dufashanye nabo baheze abo bene gihugu bashobore gufashwa kuvuzwa muri izo ndwara zabo. Mbega cyane cyane nk'umwene gihugu agoye akaja mu bitaro adoshobora kurarayo mufasha kuriha aharyama, hoho bimeze gute? Hariho n'igihe kandi usanga umwene gihugu akeneye kuja kugirisha ibipimo navyo nyene turazi neza yuko ari ibipimo usanga bizimvye bene igihugu ugasanga birabagora kugira. Mbega hoho muzo bakoresha ivyo bipimo? Murakoze. Kubera ko ishirahamwe ryamaze kubifata mu minwe, no kuvuga umwene gihugu iyo amaze kwemererwa kuba umunywanyi wa mutuelle ategerezwa ivyo byose kubiroswa, kuko biba biri muri ya ntumbero ishirahamwe giyemeje. Mbega iyo umuntu abaye umunywanyi w'ishirahamwe, mbega bigenda gute? Ikimwemeza ko ari umunywanyi w'ishirahamwe niki? Ikimwemeza ko ari umunywanyi w'ishirahamwe nuko ashika ku biro canke agashika aho hari abakozi ba mutuelle bamwegereye, ndetse no ku bitaro aho tuba turakorera, hanyuma akaronswa agakarata bitagoranye, hanyuma bagaheza bakamurondera identification yiwe, niho ababaye umunwanyi. Mu gihe ashatse kuza nyine mukamuhereza iyo karata muyimuha atanga iki wewe biba bikenewe kuri kugira ngo iyo karata byo bari bi? Nibaza ko kuri iyo karata si byinshi biba bikenewe, kuko murazi yuko karata kugira iboneke hariho uburyo busohoka, hariho rero uburyo bamusaba abutavunye, kubera aba ari umwene gihugu muto, bagerageza kwerekana yuko bomufata neza nkuko na ya karata iba yabonetse. Iganiro nituyabungabunge. Mwumvise yuko userukira imbere y'amategeko Astère Ntunzwenimana yabonye ati abene igihugu barakeneye kuvuzwa, abene igihugu barakeneye kugira amagara meza, abene igihugu barakeneye ko umwe wese hagiye mu ntara kanaka avuga ati je ngaha ndafise carte Mutualité iramvuza neza nkuko abandi bose bavugwa. Reka tubadanye kino kiganiro. Ikindi kibazo nagomba ndakubaze ni kucerekeye hariho nk'abene igihugu gusanga bagoye amaso. Amaso ugasanga bisaba marinette, bisaba ko mumuronderera umuganga bamwe bita specialiste kuraba yuko izo gwaho zobaza bagwaye z'amaso, hoho byifashe gute? Murakoze kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe kubera ko mutuelle ibandanya igerageza kugira ngo ifashe abene gihugu, ivyo biri mu ntumbero yuko mutuelle kwira isuganya vuba mu minsi iri imbere, ico gisata kizojaho. Muravye aho mutanguriye naho mugeze uyu munsi, muravye akarusho mumaze kugira ku bene gihugu kubaraka? Akarusho tumaze kugira ku bene gihugu
nuko abenegihugu bariko barakirwa neza, nuko abenegihugu batariko baridoga, nuko abenegihugu aho bariko barakenguruka. Ico turagishima cyane kuko twe mu ntumbero yacu nuko abenegihugu bose uko bari mu gihugu bose bovugwa kandi bitagoranye. Hari igihe bishobora gushika ugasanga nk'umwene gihugu aragiye kwivuza, arabonanye n'umuganga, umuganga aramutumye ngo agende yandikishe imiti, ahagenda akandikisha imiti, aje kwandikisha imiti ahagenda kwironda nko kuri farumasi. Birakunda gushika ko usanga umwene gihugu karidoga. Mbega muri mutualité iwanyu ivyo mwaramaze kugitorera umuti? Ni muri ya ntumbero rero twavuga umuti uri muri mwe by'amafarumasi. Muri ico gihe uwo mwene gihugu awubuze, hariho abaja bacu ba mutuelle, muri ico gihe araheza akabitura maze bagaca baheza bakitura ku biro bikuru, ico kibazo bagaca bagifata mu minwe. Mbega abakozi ko mwadondaguye intara musanzwe mukoreramwo, abakozi barakwiza ntara zose mwavuze? Murakoze. Abakozi bariko barakwiragizwa muri izo ntara kuko tutabafise ntivyo tworohera, kuko murazi ko abenegihugu si bose baciye ubwenge yuko bashobora kumenya iyo bajana uburyo canke ingene bashobora gushika aho wa mwaja ari. Ni ico gihe rero mu ntara turafiseyo antene kugira ngo bikunde vyorohe yuko babibafashamwo abo benegihugu. Ikintu muriko muritegurira n'igiki cihuta mubona mutari bwakore, mubona ko abenegihugu boshima gusumba? Mu bijanye n'ivyihuta ubu tugiye gukora nuko tugiye gushiraho amafarumasi kugira ngo abenegihugu bashikirwe n'imiti bitagoranye. Tukaboneraho n'akaryo kuko twosaba abajejwe intwaro, abajejwe no mu magara y'abantu yuko twofashanya kugira ngo duhimirize ba benegihugu aho bari hose bumve ko mutuelle yaje ku bwabo. Tugasaba rero yuko kuva mu ntwaro zo hasi nabo mu ntwaro zo hejuru bose twofashanya tukakigira ikibazo cacu cyo mu magara yacu. Akabijya mu gihugu ubu naka akabijya ubu tugiye kongera ko nuko twebwe mutualité yacu irazimbuce cyane kandi irorohereza abenegihugu cyane, haba mu bijanye n'umuti, haba mu bijanye no kwipimisha. Akarone n'abenegihugu benshi muzumva bariko barabivuga, aho benshi bagiye muri za pressure boroherezwa, bagiye muri za clinique boroherezwa, kuko amavuro yose dusanzwe dukorana. Mubabwira bariko barabumviriza aho icicaro gikuru ca mutuelle kiri? Murakoze. Icicaro ca mutuelle kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kiri muri commune Mukaza, kikaba kitumbereye muri zone Rohero, quartier Rohero. Ibarabara ni avenue Moso, riri kuri duga, hari kuri duga gitwa avenue Bututsi numero 1. Mwaje kumbiza rero seruka imbere amategeko ishirahamwe Mutualité santé duhagurukira indwara, ariwe Astère Ntunzwenimana. Byinshi mwavyumvise yabasiguriye, yifuza yuko abenegihugu bose aho bari ko bazokwivuza neza eka bakagira amagara meza co kimwe n'abandi. Rero uwogira icabaza canke uwogira akavuga ati je ngomba kukashika, mwumvise abahaye adresse ikwiriye, rero akabahaye ikaze. Sinzi ko hari akandi kajambo kongera ko kubenegihugu kugira ngo bashikishe hano kubyo bikuru. Murakoze cyane. Akajambo noshikiriza abenegihugu nuko bokwitura ishirahamwe Mutualité de santé communautaire Hagurukira indwara, ririho ku bwabo, ririho ku bw'abenegihugu kugira ngo ribafashe kwivuza bitagoranye, ribafashe mu byo bifuza mu magara yabo kugira ngo ejo habe iterambere n'amagara meza. Ikiganiro rero yari tuyabungabunge, byinshi mwavyumviye, araje kubahereza ikaze na hanyu abenegihugu mwese mwari mufite amakenga yo kwivuza, abatari bwaronke aho bivuriza, abatari bwaje mu mutuelle, aho babona ati je nari mu ntari kanaka naye nkene nanje agakarata ko kwivuza, arabahaye ikaze mu ntara yose ahari hose umwene gihugu wese
arahawe ikaze yababwiye ko muzovugwa neza atakibazo mufise kandi imiti muzoyironka neza cane yaheje kubashikiriza muzokwivuza atakibazo na kimwe mugize. Hano rero ikiganiro cacu dushe tukigarukiriza twatwashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana naho butaha.